Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro byacu ndabahaye ikaze batwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Turi kwa mbere turi kwigenekerezo ya 28 kwezi kw'icumi umwaka wa 2024 ndabahaye ikaze abatwumviriza mwese ngakuri no mbonesha kure yacu aina yanya Burundi News TV imbonesha kure imwirodende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aragaruka kubigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze rero by'umwariko muri amakuru agezweho muri uno mwanya dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho ku bantu batwumviriza ngakuri ndomonesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende. Amakuru akomeje kugenda haravugwa hirya no hino mu isi by'umwariko hariko haragaruka ku migwano ikomeye cyane ikomeje kugendera huza ingabo z'igihugu c'u Burundi ndetse by'umwariko n'izindi ngabo zo mu hari wa Red Tabara nga mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Biravuga ko rero imigwano ya Red Tabara ndetse n'ingabo z'u Burundi imaze kwimura ibihumbi by'abanyagihugu ngaha muri Kivu y'Amajyepfo nkuko bikomeje kugenda biradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni imigwano gushika ubu ngubu rero umuvugizi wa Red Tabara aherutse gutangaza yuko iherutse kwicirwamo abasoda b'u Burundi bashika kuri 45 barimo n'intwaza ngabo yari fisi peti rya Lieutenant Colonel wari wungerije ukuriye ingabo by'umwariko zoherejwe muri icyo gice by'umwariko nkuko amakuru yama aradushikira. Leta y'u Burundi irakomeza kotswa igitutu by'uboneko kugira ngo ibashe kuba yosenya uwo muhari nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira muri uno mwanya. Muranyemerera ngaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwariko aho M23 iri gusatira izingiro ry'imihari y'abazarendo. Biravuga ko kandi ikomeje kugenda yibasira ndetse inagerageza gufata ibindi bice bigiye bitandukanye nkuko amakuru yama aradushikira. Aho umuhari wa M23 nturyo munwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwariko witeguye guhangana ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo ibikorwa bigiye bitandukanye ngaha muri Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kugenda arasagamba amahoro n'umutekano nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nubwo rero by'umwariko ku ruhande rw'ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwariko hakomeje gahunda zigendanye no kurabira hamwe rero uburyo amahoro n'umutekano byagaruka. Amakuru akomeza kugenda aradushikira, amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba ariko aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwariko uyu muhari ukomeje kugenda urarusha imbaraga by'umwariko inzego z'umutekano za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero by'umwariko amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda by'umwariko aratubwira yuko ngaha muri Kivu y'Amajyaruguru indwano zongeye kugaragara ndetse zongeye kwibonekeza ku buryo budasanzwe ku buryo by'umwariko abanyagihugu benshi bongeye guhunga ndetse hongeye gufatwa ibindi bice bigiye bitandukanye. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aranavugwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwariko ahari amakuru agendanye n'uruzinduko ndetse by'umwariko n'inama iri kurategurwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Iyi nama ya komesa rero abamwe mu bazoyitabira barakomeje kuza nga muri kino gihugu c'u Burundi aho bivuga ko umutekano ukomeye cyane ngaha by'umwariko aho mama buntu aherutse gutangaza ndetse by'umwariko akaba aherutse gushimangira ndetse no kugaragaza ko mu gihe leta y'u Burundi itoshira imbaraga mu bikorwa bigiye bitandukanye cane ibikorwa bigendanye by'umwariko no kurinda umutekano nga ku kibuga mpuzamakungu ca Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye ibintu bishobora kuzogendekera nabi abashyitsi b'u Rwanda nkuko amakuru akomeza abashyitsi b'abarundi nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero by'umwariko tugiye kurabera hamwe amakuru akomeje kugenda aravugwa ndetse nagendanye n'ibikorwa byo gutegura amatora nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko byama biradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Reka kandi ndaza kugenda ndakubwira yuko by'umwariko nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwariko hari ibibazo bikomakomeye cyane bikomeje kugenda biribasira abanyagihugu muri rusange. Ibibazo ku banyagihugu baguma rero baranyuruzwa. Umushikiranganje wa mbere aremanga ko by'umwariko hari abanyagihugu banyuruzwa mu Burundi ariko akavuga ko banyuruzwa n'inkozi z'ikibi muri rusange. Umushinga amateka ati kubera iki abanyagihugu baguma rero baranyuruzwa kandi twarongereje by'umwariko amahera yo gucungera umutekano.
hari icyo rero umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yaje kugenda arishyura kuri icyo kibazo. Turagaruka no ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko nga mu burasirazuba bwo hagati, akomeje kugenda aravugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ku bitero bya Israeli ndetse n'ibitero bikomakomeye cyane baherutse kugaba muri Iran. Ndabaha ikaze mwese abanywanyi bibiganiro byacu batwumviriza murere hirya no hino ku isi mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Nimba rubwa mbere usenga rero kuri no mbonesha kure yacu ana yanya Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ubisonde ko hirya gato hano warakamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo ubane natwe gatanu kuri gatanu. Mwese ndabahaye ikaze rero by'umwihariko amakuru n'ibiganiro byacu. Reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ubwo abatumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze. Ibitero bikomakomeye cyane biriko birahuza ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse nabo muri Red Tabara by'umwihariko birakomeje kugenda birakura abanyagihugu benshi mu bice bigiye bitandukanye iyo ngwanira kiraberamo. Leta y'u Burundi yarakoze ibishoboka byose kugira ngo ibashe kurabira hamwe rero uburyo ibashe kurabira hamwe uburyo yosenya uyu muhari usanzwe urakorera nga muri Kivu y'Amajyepfo, ariko by'umwihariko nibo bakomeje kugenda by'umwihariko baratakaza abasoda benshi cyane. Witegereje neza itangazo riherutse gushyirwa habona n'umuhari wa M23 baravuga ko mu ngwano zimaze indwi n'igice rero ziriko zirabera mu ntara Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda harapfa benshi ndetse abandi bagakomereka, ndetse uyu muhari ntujye umunwa mu kugaragaza ko hari bamwe mu Barundi bari muri iyo migwano baherutse kurungikwa nga mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo babashe kwitabwaho n'abaganga mu nyuma yuko rero bashika kuri 32 baje kugenda barakomereka muri rusange. Ubuyobozi bwa societe civile yo muri Groupement ya Itobwe yaratangaje ko by'umwihariko abanyagihugu barigwa mu bihumbi bo muri teritwari ya Mwega mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kuva bakomeje bari kuva mu byabo kubera ingwani ikomeye cyane hagati y'inyeshamba za Red Tabara n'igisirikare cy'u Burundi nabo bafatanya. Aba banyagihugu kandi bari guhungira mu mashyamba y'Itobwe, abandi mu duce twa Kitobe ndetse na Kipupu. Abo muri societe civile kandi iyo muri Groupement ya Itobwe baratangaje ko nta mutekano na keya uri mu banyagihugu, ndetse benshi muri abo kugeza ubu ngubu by'umwihariko hakaba hatari hamenyekana irengero ryabo, mu gihe abandi bari kunyagirirwa rero mu mashamba kubera kubura aho boba cyangwa se bokenga umusaya. Mu itangazo inyeshyamba za Red Tabara zashyize ahabona rero mu mpera z'indwi iheze by'umwihariko zaravuze ko mu migwano imaze indwi imwe n'igice ijya mbere by'umwihariko hagati yabo ndetse n'u Burundi ndetse n'abamayimayi n'ingabo za Kongo n'aba FDLR zishe abasirikare b'Abarundi nabo bafatangije barimo bashika kuri 45 zikomeretsa abandi bashika kuri 32 aho bemeza ko bogiye kuvurirwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Baratuza Gaspari abinyujije ku rukuta rwe rwa X yanyomoje aya makuru ati Red Tabara yatakaje imbaraga mu nyuma yo guhomba byinshi muri iyi ngwano. Byaratumye yihutira rero gusohora itangazo rihumuriza rivuga ko imibarire y'abandi y'abasirikare b'Abarundi by'umwihariko aribo batakaje cyangwa se aribo bapfuye, aho kuvuga imibare rero yayo cyangwa se ngo ivuge mu by'ukuri ibyabereye muri Itobwe ndetse na Mwega. Yarakomeje agira ati iri tangazo ryabo ni ugushaka kwihumuriza ndetse no kuraba uko rero yareshya abantu ngo bayinjiremo aho kuramira abo rero yatakarijemo nk'uko aya amakuru yamaradushikira. Ingabo z'u Burundi zikorera muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko zirahakorera hashingiwe ku masezerano ubutegetsi bw'icyo gihugu rero bwagiranye n'ubwa RDC mu mwaka wa 2023. Icyazijyanyeyo rero ni ukugwanya imihari irimo rero n'uyu Red Tabara nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Icyakora sinabura kubamenyesha yuko by'umwihariko nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi n'ubundi hari abandi basoda bajyanywe muri icyo gihugu, bakaba ari bamwe rero mu bariko baragerageza by'umwihariko guhangana n'umuhari wa M23, aho n'ubundi bariyo kubigendanye n'amasezerano y'ubufatanye hagati y'impande zombi, hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Icyakora aba bose biragoye by'umwihariko kuba hashobora kuba hogira icyo bogeraho mu gihe gushika ubu ngubu abatari bakeya bakomeza kugenda baragaragaza
ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko hakiri ko harasabwa imbaraga nyinshi cyane mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba boronka imbaraga zishobora kubafasha mu guhangana n'ibyo bitero byose nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Tugaruke nga mu gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko ntibigeze baravuga ku bigendanye n'ibitsigiri by'abasoda baba barapfuye cyangwa se baba baherutse kugwa muri iyo ngwano cyangwa se ababa bariko baravurirwa nga mu gisagara ca Bujumbura. Icyakora igihugu c'u Burundi ntigikunze kugaragaza imibare ya nyayo cyangwa se amakuru ya nyayo, ari nayo impamvu by'umwihariko kugeza magingo aya ngaya by'umwihariko abanyagihugu benshi bakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko batiye kwizera ibyo Burundi buriko burakora muri rusange, bagakomeza kugenda barasaba inzego z'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko gukora ibishoboka byose zikubaka inzego z'umutekano zikomakomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo bizere ko n'umunyagihugu canke se undi uwo ari we wese ashobora kuba yogera by'umwihariko umutekano wuzuye nga mu gihugu c'u Burundi. Kandi mu gihe tukiri ku bibazo bigendanye n'umutekano by'umwihariko hari ibibazo mu banyagihugu baguma baranyuruzwa inshuro nyinshi cyane ku kigero kitigeze kirabaho. Umushikiranganje wa mbere rero aremanga ko by'umwihariko hari abanyagihugu banyuruzwa mu Burundi, ariko akavuga ko banyuruzwa n'inkozi z'ikibi. Ni mu gihe abanyagihugu benshi babishinza canke se bashaka baratunga agatoki abajejwe amatohoza nga mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Umushinga amateka ati kubera iki abanyagihugu baguma rero baranyuruzwa kandi twarongereje amahera yo gucungera umutekano? Benshi barabona yuko rero umutekano nga mu gihugu c'u Burundi atawuhari, mu gihe Lady Tabara yinjira mu gihugu c'u Burundi atankomyi ndetse karinda isoka imaze gukora ibara atawuyibonye cyangwa se ngafatemo n'abasoda na babiri, mu gihe n'abandi benshi bashobora kwinjira nga mu gihugu c'u Burundi. Benshi bahuriza ku kuba rero igisoda c'u Burundi atambaraga gifise, atabikoresho bihagije gifise, ndetse akiyongeraho kuba igisoda c'u Burundi by'umwihariko ubwacyo kidafise by'umwihariko ubumenyi buhagije bwo kuba cyocungera ibigendanye by'umwihariko n'ubutasi cyangwa se ngo kimenye umuntu yinjiye mu kirere cy'u Burundi, ku buryo rero bivuga ko hari n'indege zijya zinjira nga mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganje wa mbere ati mbega ayo mahera mwari mwayahaye igipolisi kugira ngo ntihagirire umuntu asubira kuba yonyuruzwa? Mu gihe umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca rero yari imbere y'abatowe n'abanyagihugu by'umwihariko ku igenekerezo rya 24 gitugutu umwaka wa 2024 yarabajijwe ku kibazo cy'abanyagihugu baguma banyuruzwa by'umwihariko ku bwinshi kandi amahera rero yo gucungera umutekano yarongerejwe. Umushikiranganje Pafire Malaika ati ko twongereje amahera acungera umutekano w'abanyagihugu, hakiyongera ko rero imiliyaridi 16 bigenda gute ngo abantu bagume banyuruzwa hirya no hino? Amahera yoba ari make kugira ngo yongerezwe ibizo bintu biveho. Kubona rero haciye imyaka irenga 60 Uburundi bwikukiye by'umwihariko ariko abantu bakaguma banyuruzwa gushika no ku bakozi b'Imana, ntimwumva ko rero bitukisha igihugu? Umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca rero by'umwihariko bataziranda kugarika amwishura. Gervais Ndirakobuca ati mbega ayo mahera rero mwarayahaye igipolisi kugira ngo ntihagire umuntu azosubira kunyuruzwa? Ajya amahera rero yatowe kubera igikorwa rero igipolisi gifise cyo gucungera amatora by'umwihariko kuko rero abapolisi bazokenera agafanta akazotumbura mu gucungera ayo matora. Ndirakobuca rero by'umwihariko yabandanyije amenyesha ko abanyuruzwa nga mu Burundi bikorwa rero n'akagwi k'inkozi z'ikibi kandi igipolisi kigerageza gucunga. Yagize ati kuri ibyo by'ubwicanyi bw'abantu banyuruzwa hirya no hino, umupolisi canke nk'uko amakuru akomeza kugenda adusomira canke se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko yaravuze ko igipolisi zikomeza kugenda by'umwihariko ziraguma ziracungera ikibi ndetse zinabacungisha ijisho. Yaragize ati bamuciye mu gihe umwe rero ntiduce tuvuga ngo igipolisi ntacyo kiriko kirakora. Aya majoro aberamo byinshi iby'igipolisi gitesha bitarashika ku bwicanyi nibyo byinshi cyane. Aca yongera ati satani akorera aho abantu b'Imana bari, igipolisi kijejwe gukingira ariko by'umwihariko ntibibuza ko haba agacamwo ugasanga hari umuntu abagizi bana by'umwihariko batse ubuzima nk'uko byama biradushikira. Gervais Ndirakobuca rero yasozeye amenyesha ko rero umutekano uraba abanyagihugu bose, aca arasaba shinga amateka n'abakenguruza amateka gufasha
kwigisha abanyagihugu kugira ngo baze rero baramenyesha inzego z'umutekano aho abagizi ba nabi banyuruza abantu baherereye. Inshuro nyinshi nga mu gihugu cy'u Burundi rero abantu bagiye baranyuruzwa, by'umwariko haragiye haravugwa by'umwariko yuko abajejwe amatohoza aribo bagiye barakora ivyo bikorwa nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Tugaruka no kuyandi makuru akomeza kugenda aravuga nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera nga mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi hariko haravugwa n'ubundi amakuru akomeye cyane agendanye n'inama yimirijwe nga muri kino gihugu, ndetse akaba ari inama ikomakomeye cyane gushika ubu ngubu ikomeje kugenda iritabirwa n'abatari bakeya. Abanyagihugu benshi z'umwariko ntibarya umunwa mu kugaragaza ko bafise impungenge z'umutekano, mu gihe bakomeza kugenda bagaragaza ko umutekano nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi udahagaze neza. Cyakora biravugwa ko inzego zicungera umutekano mu bice bimwe na bimwe ngaha by'umwariko mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, bivugwa ko abanyagihugu bakomeza kugenda bemeza ko by'umwariko igipolisi kiriko kirakora iyo bwabaga cane cane rero ngo abasoda bo baraherereye ku kibuga mpuzamakungu by'umwariko kitiriwe Melchior Ndadaye nk'uko amakuru yamara dushikira aho abashyitsi bazitabiriye inama ya komesa rero bakomeza kugenda barurukira bava mu ndege nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho akomeje kugenda aravugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Imirwano hagati y'umuhari wa M23 n'uruhande rwa leta yarakomeje by'umwariko kwa gatandatu uheze ndetse no ku cyumweru mu gice cy'amajyaruguru ya teritwari ya Warikare rero nini kurusha izindi eshanu zigize iyi ntara Kivu y'amajyepfo y'amajyaruguru. Societe civile muri Warikare yarabwiye abamenyesha makuru bacu ko imigwano yo ku cyumweru muri grupuma ya Kisimba ndetse na Ikobo yatumye abantu benshi bahunga berekeza mu mujyi wa Pinga, aho rero M23 isa naho irimo kwerekeza. Pinga no mujyi rero muri teritwari ya Warikare uri muri kilometero zisaga 150 mu majyaruguru ashyira uburengero uvuye Igoma. Iyi migwano irimo rero kuvugwa mu gihe muri iki cyumweru inzobere z'impande za RDC ndetse n'u Rwanda zigizwe hanini cyane n'abakuriye ubutasi bwa gisirikare biteganyijwe ko rero zizahurira zikiga ku mushinga w'ibyakogwa wuko rero washyira mu ngiro rero ebyiri z'ingenzi zageza ku mahoro Angola nk'uko amakuru yama aradushikira. Harimo gusenya umwari wa FDLR ndetse ngo u Rwanda rugagarika ibikorwa by'ingabo, kureka ingamba zo kwirinda urwashyizeho u Rwanda rurashinzwe gufasha umuhari wa M23, ariko u Rwanda rukabihakana. Mu ngwano yabaye ejo rero ku cyumweru, radio RFI y'Abafaransa iravuga ko ingabo za leta nabo umuhari wabo Wazalendo barateye M23 mu gace kitwa Minjenje ko muri grupuma ya Kisimba abagamije kwisubiza ngo babashe kuba bohambura uyu muhari. Fisto Misona rero kuri Societe Civile Force Civive de Warikare mu butumwa rero yahaye BBC aravuga ko iyi ngwano yo mu mpera z'iki cyumweru yarateye guhunga kw'abantu benshi cyane, gutwika inzu ndetse no kwica abanyagihugu benshi. Uyu Misona aravuga ko rero batarabarura umubare nyawo w'abahunze. Yarabwiye BBC ati ariko barabarirwa mu bihumbi, angira ngo birarenga 1,500. Ibinyamakuru rero ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biravuga ko M23 ngo biri kiragenzura uduce twa Warikare turimo rero Katobo, Riola, ahitwa Mbukuru ndetse n'ahitwa Mukoha, kandi ko yoba igeze mu birometero bisaga 200 uvuye mu mujyi wa Pinga. Imwe rero muri centre z'ingenzi muri Warikare ifise ikibuga cy'indege gito cyo mu bwoko bwa Aerodrome. Missionary yagize ati turasaba leta ya Kongo rero gukora ibishoboka byose igahagarika ibitero bya M23 rero turasaba leta gufasha rero abanyagihugu bababaje barimo rero kuba inzirakarengane ndetse no gufasha abahungiye muri Pinga ndetse n'ahandi. Ingwano za muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cane cane mu burasirazuba bw'icyo gihugu yaradutse bushya mu mpera z'umwaka wa 2021, yaratumye abantu barenga igice cya miliyoni bava mu byabo mu gihe kigera ku mwaka giheze, by'umwarika abasivile batazwi neza umubare barishwe, ubucuruzi ndetse n'ubuhahirane hagati y'u Rwanda na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byose byarazambye bigera ahantu hasi cyane ku kigero kitigeze kirabaho.
gushika ubu ngubu rero by'umwihariko hari abagaragaza neza yuko n'ubundi uyu munsi mu ngwano zaje kugenda ziraba zaje gusiga uyu muhari wa M23 wongeye kwigarurira aka gace ka Pinga nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero harakomeza kugenda hibazwa ikiza gukorwa kugira ngo iyi ngwano zibashe kuba zohagarara, mu gihe biteganyijwe ko abari ku ruhande rw'ubutasi bw'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biteganyijwe ko bagomba guhurira i Rwanda mu gihugu ca Angola kugira ngo barabire hamwe rero uburyo bonoza gahunda ndetse n'umugambi by'umwihariko ushobora kuzogeza ku mahoro n'umutekano muri aka karere k'ibiyaga binini, cane cane ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Twerekeze ngaha mu burasirazuba bwo hagati hakomeje kugenda haravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Igitero cya Israeli gifatwe uko kiri atakurenza urugero cange gukengera indongozi z'ikirenga ya Irani. Indongozi y'ikirenga ya Irani ari Khamenei yigengesere by'umwihariko ku kuvuga ku bitero biherutse gukorwa rero na Israeli muri iki gihugu, aho rero avuga ko kizofata mu buryo rero indengarugero nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, aho yakomeza kugenda avuga ko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba bo kwihorera. Ubwo nyine Perezida Masoud Pezeshkian avuga ko Irani izo kwihorera mu buryo rero nyabwo kuri iki gitero cyahitanye abasirikare nibura bashika muri 4, akongera ko Irani itarondera intambara. Israel ivuga ko rero yateye ibigo bya gisirikare mu turere tutari dukeya cyane twa Irani kwa gatandatu by'umwihariko hari kwigerekerezo ya 2026 mu kwihorera ibitero bya Irani harimwe rero ibisasu bya misile byababa bibarugwa mu majana 2 byarashwe kuri Israeli hari kwigerekerezo rya mbere gitugutu umwaka wa 2024. Ejo rero kwa Mungu umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu yaravuze ko Israeli yononye ubushobozi bwa Irani bwo guhingura ibisasu bya misile n'ibigwanisho byo gukingira ikirere. Yaravuze ko ibi bitero byononye cane ubushobozi bwa Irani bwo kwivuna ndetse n'ubwo guhingura ibisasu bya misile. Ni ibisasu byibasiye inganda zikomakomeye cyane zitunganya ingufu za nuclear. Iki gitero cari ntawusha rero kandi cyari gikomakomeye cyane mbere cyashitse ku ntego zacyo, niko rero bwana Netanyahu yavuze. Yabwiye abari mu birori byo kwibuka rero abahitanywe n'igitero cyo kwigenekerezo rya 7 gitugutu umwaka wezwe cyakozwe na Hamas. Ati iyi ntwaro rero itegerezwa gutahura ingingo ngenderwaho yoroshye, uwo ari we wese by'umwihariko atugirira nabi wese turamugirira nabi. Abategetsi ba Irani bavuga ko rero iki gitero kintu kinini cyononye ku gihugu cabo, aho rero bavuga ko ibisasu bya misile hafi ya byose byasamburiwe mu kirere kandi ko nibyabacakiye n'ibyabaciye mu myanya y'intoki ata kintu kinini byononye ku buhinga bwa Irani bwo kwivuna ibitero byo mu kirere. Mu ijambo ryiwe by'umwihariko rya mbere ashikirije by'umwihariko ku mugaragaro kuva habaye iki gitero, by'umwihariko umuyobozi wa Irani aravuga ati abategetsi nibo bategerezwa kwereka ubushobozi Israeli. Akaba yaje kugenda avuga ko abanyagihugu benshi bategerezwa kureba uburyo Irani igiye kwihorera. Mu misi iheze ubwo Israeli yageragezaga by'umwihariko kwihorera kuri ibyo bitero nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ku ruhande rw'Uburusiya abategetsi b'Uburusiya bari baratangaje ndetse bagaragaza neza yuko biteguye kuzofasha Irani muri ibyo bitero byo kwihorera. Dusubira mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.